jewe ndibuka yuko ico gihe nababwiye yuko yankubise inkamara iminsi 3 muri koma namenya akavamo, ariko ndibuka yuko nagiye kubatware nditwara asha bamufunze isaha imwe, inyuma y'indi saha naziye mbona ture hati subira rero subira. Rero umugore yavanye amazina bamwita sinobivuga aratandukanye, wambaye neza nta bindi bavuga ni maraya, ajya samahera yoronka, washira kwa kagudi ajya amahera yoyakura he ni maraya, atagaramye ntajya. Urumva abantu twahukanye dufise amazina menshi batwite, ariko cyarabwa ati kuvenda guhereye nanje uwo mpiki umaze uca wiyumvira wewe umukobwa uca wiyumvira ati none kuva yampereye nanje ngire n'umuhungu arankunda, ukaca wemera mukaca muryamana ukaca utwarinda. agumaza wowe ntatumaze uri serubaba wahezezwe n'amabaro. Ndibaza yuko umuntu tugiye kubana neza ariko vyaranse ngizukunda zembona azana n'umuserire, baraza bansanga mu rugo muhira, basanze muhira baraziye bavuga ati singa, ndabaza sinyiriki. Abo bana indwi tubavyaranye acagenda mu bintu by'ubumaraya, agiye mu bumaraya narabukorakoze burananira, bunaniye acaza mu by'amatongo arayajya. Hariho umumama ashobora guhohoterwa asanga umugabo yiriwe kuboregwa, yiriwe kunywa izo nzoga bita bangara, amaze kwicanganya aje agataha agasanga umukenzi yatetse akagwasombe, wewe hariya yari akanyama k'ingurube ku mutima harasesurutse ameze neza, aho koza ati mbega madame abana bafungura gute, aza kubita umugere azagira gute, hariho mbere n'uwo tuzi. Fisimana Fisumuzigamye Madizosa nkikice n'urukundo, ndakometre singisubira inyuma, ko Yesu yanesheje nanje nzonesha, yaraciye inzira ubu ndishikira. Nakiri mumva yarazutse ni muzima, Fisimana Fisumuzigamye Madizosa nkikice n'urukundo, ndakometre singisubira inyuma, ko Yesu yanesheje nanje nzonesha, yaraciye inzira ubu ndishikira. Izina ryanje nitwa Habonimana Christine, nkaba ndi mwishira hamwe hagurukana umwete gwaruka, nkaba natumwe n'abakenyezi batakigira abagabo bitwa abamaraya. Hama muri make twe twarubatse nka jewe inyina w'abana 6.
ndi nyina w'abana batandatu, mfise abakobwa 4, abahungu 2. Ariko muri ibyo harageze aho ndubaka n'umufasha wanje, ariko birananirana. Ariko rero ibyo ngira mvuge ni ibintu twihweje muri uwo mugwi byashikiye twese. Icyambere na mbere tumaze kubaka, murabona abagabo ba kino gihe ni ngorane. Cyambere umugabo natwe abakenyezi ubu turashoboye. Hariho umukenyezi ubu ntakirindira ngo nambara agatenge umugabo akanguriye. Uno munsi ngo ndindira ngo byose umugabo arabironka. Ariko wa mugabo arashobora kwirigwa iyo mu kabari, nawe wagenda ukarondera agasanga uwo munsi warose utudagara, urarosa agafu, ashitse ziriko ashitse ati mama naka ati sa nawe uri hariya wagiruze nimba yavuye muri gode yabonye ba mama bisusu ngo engera gatunye mu gikoni, ngwewe ngo ndakwereke ngo izinjyaho nyene watetse wazikuye. Wiriwe gucumbika nurisukira n'utugezi turagiye umugere aho nitwo hamye kwironderera amakofura yariye. Hari ibyo rashobora kwihanganira ukabona yuko bitinze bikananirana, aho uravye nabi imbere atakubwishije amaraso ushimira Imana urose n'akajyo ko kuyiruka. Ibyo bimaze kubuko ugatsanga utwaye abana kw'ishure, babana kw'ishuri wa mugabo kuvuga ati aba bana twarabaronderanye, ati yamara reka nubundi tubarere nkuko nubundi twabaronderanye. Ukacumenga we ubayemo umugore ubayemo umugabo, ibintu byose ukamenga bijejwe umugore. Muga yabuvuga ati uwo mugabo nawe arakuretse basa guha amahoro tume wiruka, ariko uri hahandi ashitse akavuga ati uduha dufungurwa akadufungurana umutima, uravye nabi ntakumena amaso, aho biragira ntibyo genda neza. Ariko hari ibintu wihanganira bigatinda bikananira. Wabika kanoti ahubwo kuvuga ati nyena kakazodufasha mu rugo canke ni intega kiba ejo nshobora kugwara, wa mugabo ahubwo akanomeye neza ahantu wagashize asha aho karagiye. None uzoca uvuga ati nonega nk'ubujengeze muri Kabura ninaguma mvyara ahamubona n'abana hari cyo nzoba marira. Rero bimaze kubuko ukaca ubona ati je ndafashe umwanzuro ndaki andagiye kuri abandi hano nicara manze ntuze umutima ndawuhekenye nimba bazonyitayo ntitwa kuko uzobona nsungaje ishashe Imana yampezagiye nkaronka umukeke nkaca nitambuka n'urutomate rwanje rwa mwene ariko nduhiye, ariko ufise umugazo uvuga ngo tizama ngwaho ngo ikimaraya ngo na ishashe y'umugabo ariko arajya ariko ari yuruhiye mu ndugumba yawe. Rero umugore yavanye amazina bamwita sinobivuga aratandukanye, wambaye neza nta bindi bavuga ni maraya, ajya samahera yoronka washira kwa kagudi ajya amahera yoyakurahe ni maraya, atagaramye ntajya. Urumva abantu twahukanye dufise amazina menshi batwite, ariko twebwe turapambana abana bacu kugira bige natwe dutagate tubandanye dusane. Na wa mugabo yagutana kubonye avuga ati merci rengana wagerageje. Rero ntibabone ngo twaravanye ngo ingo zaratunaniye, twaragomba kubaka ariko ntivyakunze. Ariko uko byabaye byose turabyakira. Hari igihe natwe bw'uwacu yo bakiri inyuma tutayibwaronke usezerano ama tugira Imana tukongera amashi. Abakenyezi baturikiye ubundi karibu uratubwira amazina yawe, shiraho kuvamo ntabwo utubwira intahe yawe. Amazina nitwa Nehemuru Eveline, nkaba mu Kigwati, nkaba navuye mu ishyirahamwe Kirebuka Gwaruka. Natwebwe abantu twabyariye mu Nkira byarashyikiye, hari gusanga ufise ubukene butandukanye, akaca haza umwana w'umuhungu akaguhenda, nawe abona furesheri afise akaca ujyana nawe, wamara kujyana nawe akaguhenda uburyo bwose. Natwe bakobwa duhendwa n'ibintu bike n'ibintu bito,
ukaca ubitora. Umaze kubitora arashobora kubwira ati akaguha uno munsi, neje akaguha, neje akaguha. Cyarabwira ati kuva ndaguhereye nanje wompiki. Uca wiyumvira wewe umukobwa uca wiyumvira ati none kuva yampereye nanje ngire n'umuhungu arankunda, ukaca wemera mugaca muryamana ukaca utwara inda. Hari igihe n'uwo munsi utabimenya ko watwaye inda ugaca utaha. Umaze gutaha ugashika muhira, umaze kumva umerewe nabi ukamutelefona ati sheri jewe mfise inda. Aca akubwira ati burya warivye wanje nanje ndagombye kuvyishura jewe ntanda ntera. Amaze kukurishura uko ushugira umubabaro ukabaho nabi ukamererwa nabi. N'ababyeyi barashobora kukwirukana cyangwa abagenzi bagashobora kuvuga ati none kubera ikiwe twahora tujana ivyo atavyo tukuziko, ariko we tukaca dusanga ivyo bintu vyakubayeko. Nawe ushobora kuvuga kuko ntaco womubarira nta nico wonamwishura. Nka jewe ku bwanje narabayeho ndaja kw'ishure, ishure ndaheba ndaja muhira kubw'ubukene twari dufise. Ndahura n'umuhungu nk'uko nyene namaze kubabwira ati umuhungu w'ifuresheri akaguhenda, nanje arampenda. Amenze turaryamana ndatwara inda. Maze gutwara inda ndaguma ngasha ndagenda ndamubwira ati je mfise inda yiwawe. Agize ati mfise inda yiwanje ahubwo yikorore. Je ndabwira ati je nta miti yo kuyikorora mfise. Agize ati woba wabayehe utayikorore ntudusubire kundondera. Je ndaguma ngaho, maze kuguma ngaho muhira bacara bimenya. Amaze kubimenya basha baranyirukana ndahava nza kuba handi kundi muhana. Ariko naho nagiye kuhaba nubwo yari umugenzi, ubugenzi bwaraheze mu nyuma. Aragera yaho umenga yomfata nabi, aragera yaho umenga ndi kugivyi wiwe jewe ataco ndiko ndakora. Ndagumaho nta gitenge nari mfise ijipo 3 n'umupira 2. Ndavuga none umwana nzomurerera muki, ndavuga ati n'abavyeyi bobo no babwira iki. Ndaguma ngaho, maze kuguma ngaho ndavyara. Maze kuvyara umwana wa muntu nahora mbako yarampaye agatenge kamwe ko guheka mu mwana. Maze kumuvyara ngize ati ngwanye buhoro reka nsubire kubwira wa muhungu. Subiye kumubwira agize ati uramuzana mu muryango wacu turabe ko ari we wacu. Maze kumutwara ndashikayo ndamubahaye baramuraba baraheza. Bahejeje mu nyuma niho umuhungu yaca mbwira ati hajya bamuravye babona ko umwana atari we wanje, umwana arose gwanje. Ndataha ntahambabaye. Ishise wa mugenzi arambaza ati kubera ko utashi babaye. Ndamubwira ati jewe banyishuye nabi. Agize ati nta kibazo ndabaho. Umwana amaze amezi 3 nanye nagize ati jewe sinshobora kurera umuntu ataca ariko aramfasha, mviraho urabe yuja. Ndagenda kuba handi. Maze kuhaba ndaguma ngaho nta gatenge fise nta kintu na kimwe, irasiyo sindonka. Nta hantu ndohava ngenda mvuge ati mpanabi ngahe nze kudandaza. Ndabaho mw'ubwo buzima. Wa muhungu ntitwasubiye kubonana n'izi saha sinzi yagereye. Rero nka twebwe abantu twavyariye muhira nukuri turahangayishe cyane, kandi n'ibintu bidasanzwe kandi bishikira bose bidashikira umuntu umwe. Rero ikiriho aho jewe mbaye abatwaye inda si jewe ndumwe turi beshi. Turakwiye kuronka inyigisho tukamenya ukuntu twibeshaho, ukuntu twoshobora kubaho, ukuntu twoshobora kudandaza kugira turonke irasiyo, ukuntu kugira turonke izo mpuzu tuzohekesha abo bana, kugira turonke n'ukuntu tuza turiyunganganya mu bintu bimwe na bimwe, hama tukabaho neza nk'abandi. Natwe tukaba neza nk'abandi nubwo atabagabo dufise, tukarera abo bana bagakura. Marakwiye rero kuduha inyigisho tukumva, abumva bakumva, abatumva bakaguma mw'ivyo nyene vy'iwabo. Imana nishimwe. Imana abakenyezi tuve mu gikoni tujahabona. Karibu. Bamama barahohoterwa. Nukuri hariho umumama ashobora guhohoterwa asanga umugabo yiriwe kuboregwa, yiriwe kunywa izo nzoga bita bangara. Amaze kwicanganya aje agataha agasanga umukenyezi yatetse akagwasombe. Wewe hariya yari akanyama k'ingurube ku mutima harasesurutse ameze neza. Aho koza ati mbega madame abana bafungura gute, aza kubita umugere, azagira gute. Hariho mbere niwo tuzi yafashe ubugari akabuta
mu yarara umukenyezi ariko aracumba tugiye nk'imboneza atubwira ati mugashika ngaha ndabaha igiti ariko uwo mushinga ntahe cyo dushima yarigaruye hoba nk'abo bigarura byo babyiza ariko benshi banyakubahwa ntibigarura nicyo gituma rero abakenyezi bakwiye nabo nyene gufatwa mu mugongo muri kino gihe tugezemwo abakenyezi n'ukuri barahohoterwa mu mvo inzira ziriya hanyuma nta byinshi novuga aravugwa nta magwa murakoze. Numvise ibyo mwashikirije burya mwashikirije bike gose hariho byinshi mwabuze uko muvuga cyangwa wamwibagiye muza kwibuka ngo ngo ikisi ntitwakivuze nukuri ni byinshi abakenyezi by'ukuri barahohoterwa hari abagabo babi babaho ako kandi hari n'igihe natwe abakenyezi tubigiramo amakosa nako ugasanga nyene twabaye abadashoboka muganizeye ko muri mwebwe nta numwe adashoboka arimo baraturenganya kwera mwe biraboneka ko babarenganya ego gusa muri byose reka mbaze ndababwiye ati mwihangane pole ariko nta mvura idahita nkuko nababwiye biracashoboka ko tuva mu gikoni tukaja hehe ahabona kandi kure cyane gose tukaba inyenyeri zimurikira abandi hama mwaka kanya numva nyene nk'ubu naciye nibuka ibintu byinshi numva umubabaro nyene numva umenga noho ijambo umuvyeyi hano uno mupapa batubwire impamvu abagabo nk'abo bakiriho kubera je ndibuka hariho n'abahohoterwa ugasanga biramenyekanye nka kurya wagize ubugari ariko mugasanga ntibahanywe kubera ko imbega badahanwa kubera ko umukenyezi ashobora no kugenda kwitwara ugasanga bamubwira ngo niwihangane gusa mugo umugabo ntagire ikintu cy'igihano bamwereka cyangwa abo bagabo nabo bagategurirwa amaseminari y'ukuntu bokubahiriza agateka ku mukenyezi. Papa karibu mutubwira ko yeje ego cyane hanyuma tugira amahoro twese kuri ego mu byo mwashikirije iyi migwi yose yashikirije birabaho ariko ntibikiri kuri rwa rugero rwa kera birakunda kubaho ibyo tumenye turabikorerako hanyuma twebwe nk'abahagarariye intwaro turagerageza gukora ibyo dushoboye abari ngaha bamwe barabizi baba babona ingene tubibafashamwo n'ubu twe turi ngaha kugira ngo uwo ari we wese ujya ivyiwe tubimenye tubishikane imbere aho bishobora gushika. Murakoze cyane. tumukomere amashi mutware urumva yuko ari muri bamwe batahura bagakurikirana agateka k'umukenyezi ndetse nako umwigeme yagiriye ibyago muhira. Jewe ndibuka yuko ico gihe nababwiye yuko yankubise nkamara iminsi 3 muri koma namenya akavamwo ariko ndibuka yuko nagiye kubatware nditwara asha bamufunze isaha imwe inyuma y'indi saha naziye mbona ture hati subira rero subira urumva ndiko ndavuga no kubahukanye nabo ugasanga hariho n'ibindi bintu bikubaye kubera ukuntu bagucira urubanza abantu bose baguma bagutunga urutoki naho ugenda no kumutwaye ukavuga ati ukamubwira nk'ikibazo ufise ugasanga uwo mutwaye nawe aho kugutunganiriza abanje gusaba systeme kubera iyo wahukanye ntawe numwe atakubahuka n'umutwaye kugira gutunganiriza aragusaba ati reka bantu ntumvirire. Rero turamushimiye cyane yuko atunganiriza bose ariko sinzi yuko hano atawoba ahari afise ikibazo yumva yobwira mutware yumva kabisa yifuza ko coshika imbere kandi tuzokurikirana tumenye uko ico kibazo ciwe cyatorewe inyishu. Namba hari yoza karibu babiri nta wundi. Tugira imana nanze mubahohotewe ndimwo muri bene data na bene bahohotewe. Zewe n'ukuri kuri ino ndwi
ndabaye ndi uko ndi mu rugo ndabura amahoro bivanye n'uwo twubakanye agumaza wowe ntacyo umaze uri serubaba wahezezwe n'amabaro ndibaza yuko umuntu tugiye kubana neza ariko vyaranse ngize ukunda mbona azana n'umuserire baraza bansanga mu rugo muhira basanze muhira baraziye bavuga ati sinya ndabaza sinyiriki sinya ndabaza sinyiriki ngo twe tukubwiye sinya maze gusinya mbona serugo atumuka asohoka amaze gusohoka niho serire yatasoma asomye sanga sinyiyo itongo ry'abana n'ubu baye kubaho ndi mwibarabara ubu nagaseba nari mfise ejo yakazanye kwa serire nukuri nkuko abandi bakenyezi bameze nukuri ubu ndi mwibarabara neza gaseba yaragatwaye n'ubu kanyagaseba kabitse ku muserire rero nuko abaserire bari hejuru yuko umfase nanze nkaraba yuko naze ibibazo byohera koko ibibazo mfise ni vyese gukunda imwe barabara abana bane Tuhore tugira imana zewe nitwa singira nkabo kudura nkaba natsindaro ngaha mu kigwati ca Nyaruhongoka abanyaruhongoka ngaha baranzi imyaka bahamaze niyo nazewe ndahamaze nkaba narabanye nabi n'umugenzi tubyarana abana 7 abo bana 7 tubabyaranye acagenda mu bintu by'ubumaraya agiye mu bumaraya narabukorakoze burananira bunaniye acaza mu by'amatongo arayajya nanze byarasitse setani rantega yantanya abo bana ndi mu kurondera ubuzima bw'abo bana narabyaye umwana w'umukobwa yiga mu wa 4 rero kugera uno munsi hariho abo dusangiye irisira hamwe ibyanze barabizi ndagenda muri semineri ndaharonka amafaranga iraki 3 izo raki 3 nsaniyumvira ko zigura ahantu noba aho hantu ndahabaye mu bana nasize mu rugo kwase haca havamwe umwe arankurikira ankwirikiye aca anza mu bwenge arampenda ampenze y'amafaranga arayanyaka ngo tugurire hamwe itongo iryo tongo abo ngaha barabizi abatware barabizi nta kintu na kimwe tutakoze hanyuma turaburana rya tongo ararinyaka nayubatse inzu muri iryo tongo kugera n'uyu munsi zewe ndi mwibarabara ntunzwe n'Imana kugira ndonka homba uno munsi nagiye guhenda bo mwisira hamwe ndabasahura amafaranga yangana 150 ngenda gucaga pande nsahura amafaranga 60 nsangota inzu mu banyaruhongoka ndayikota 180 kugira ndonkaho nicara n'uyu munsi narituye inzego narabuze icovamwo narabuze umuntu yontorera umuco neza ngo antware mu Rumonge kugira ndonke inyisu iyo nzu yanze mugiye kuraba inyene yayigize yarayihinduye ayigira buzungu ibiti nasakazize byose yarakuye ko arabomora uyu munsi aha yarayibetona zewe ndi mwibarabara baragerageza bo bivukana ngo bariko barankabira ahandi byarabananiye bibananiye uyu munsi n'uyu munsi byabananiye bari kuvuga ngo genda ugurize hajya ahantu twari twagukabiye ntihagira twareti ntihagira igikoni mwumva kamara amazi umuntu yoba ahantu ahicaye inzu gusa itagira twareti bakaca bamparurira iminsi ngo ndasaze
ngo iyo wese bantirize ngo sinzoyuzuza zewe nsa ndabaza mu bana batari muri urwo rutonde rw'uwo anyanse timwabana n'ukuri nabasize kwa so aya mahera naringuze aha hantu sayo narinkuye kwa so murankoreye ikibi kingana uko murarabe neza muhanurane kugera uyu munsi ndabuze umuntu yompa umuco kugira ngo nsike mu rutonde rwiza ngarura aho hantu hanze niyo nzu yanze ibyanze sinobitondorora ngo ndabimaze ndabigezeze ngaha ababizi barabizi ngize titugira imana atwara jambo ne gwaye Ego tugira amahoro. Abo bantu baje kuvuga ngaha ndabazi nayo nta mwonga uburisatu itarondewe hanyuma ubu barafasha umuvyeyi turabahanura rero amahotera ni menshi nibaza ko turi ngaha kugerageza gukora kubera izisho rya leta no kubera izisho ry'amashirahamwe atandukanye gushira mu ngiro imigambi kugira ngo umwene gihugu wese ari ngaha atunganirwe nivyo dushobora kubitunganiza ku munsi umwe kuko amatata kumavyuka bene nkuko hanyuma naho muri kwa kivuze twaje kugikwirikirana murakoze uhuye n'umugore w'umusuma yiba abayiba vya vrai nyimba yiba abayiba kabisa nta bari ibintu vya muceza abayiba neza na neza ariko uhuye n'umugore w'umwizigirwa aba ari n'umwizigirwa nje gituma kenshi mu mabanki bashiramo abagore kubera abagore n'abizigirwa rero umaze ko umwizigirwa nta kuntu akumutotera imbere inkuru mutari muzi kuri Yesu burya Yesu yarafise ministeri yarafise eglise yarafise ishengero batsi yakunda kugaburira abantu murabizi ariko kenshi abantu bashigikira Yesu barabagore nibo bamuha amafaranga yo kugira sinzi ko ari mu pastor ngaho yibabwira nibo bamuha amafaranga kugira ngo ashobore gukora bige ibintu byose yakora kubera ikintu n'abagore nibo bayamuha bayakurahe kandi abagabo aribo bari intumwa ziwe no kuvuga ngo abagore barashoboye rero nagomba abantu bose baje ngaha tuve ngaha twumvikanye ikintu kimwe amafaranga ntaba yanditse ko ngo amafaranga atora abagabo gusa ivyo bintu byo kwimvira uko amafaranga atora abagabo gusa sinzi aho byazananye sinzi aho byazananye kugira ngo umugore yumvire yuko umugabo adahari atoshora kuronka amafaranga sinzi ngene byatanguye sinzi n'uwabitanguje ariko amafaranga umuntu wari wese arashiye kuyatunga yaba umugabo yaba umugore ntimukangwe nuko mudafise ingodo burya ngaho mwisuti haje amafaranga menshi gusomba aje mu ngodo umukenyezi uve mu gikoni tujahabona okay reka tuje habona rero nitwasubira guhura nibaze yuko harimo abakenyezi bazoba bagiye habona merci abakenyezi uve mu gikoni tujahabona havuge bajya abantu b'inyuma gusa bahagaze ab'imbere ni mukuru kira APDP isanzwe ifashanya na Semake muri no mugambi turanezerewe cyane kubona uyu munsi tubonye mu rutonde rw'ibikorwa niki cyarimo twagiye mu burimyi twakota amatongo tuja mu burimyi tuja mu kwimbura kungira amatange kuziganya ngira baza bitubarira ubu naho urabona ko byari bikeneye yuko namwe nk'abakenyezi namwe uyu munsi byanyu bivugwa kandi agatanga impanuro hagira ihangiro mushikako kubijanye n'imbereho yayo sibyo gahembe umuntu ababaye tweto nta kindi turamusenge sibyo none ko mutabyumva nimushaka amasenge reka tuzobasengera ariko ari byo badasengera batorera igishu bisabwa amahera baraba bisabwa ibindi bintu bagakora sibyo none bisaba gusengerwa byose tukabisengera rero novuga yuko nukubatera intege no kubakomeza ku kivi ivyo byose mwavuze
bitorerwa inyishu n'ikintu kimwe ni ugukora. Nakiri mumva yarazutse ni muzima fise Imana fise umuzigamye mpande zose nk'igice